Yes, bakunzi ba PITV nkuko mwamaze kubibona, iyi ni Peace International TV, muri kumwe na Moses Angelo, umusore wanyu mukunda abazanira ibiganiro vyiza cyane, ibiganiro bijanye na entertainment, kwidagadura. Turabazanira abaririmbyi bafise impano zitandukanye, abafise comedy, utugenegene, ndetse n'abakinyi ba filime batandukanye, ndetse n'uwo wese afise impano akeneye kuduza, akeneye kwereka abandi kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Rero nkuko mubibona imbere ya ekra zanyu za telefone ndetse n'ibindi, turi kumwe n'umusore adasanzwe, mukanya maza kumubona. Uyu rero asanzwe ari umukomedien, muri babandi bakina utugenegene, dusamaza, turyohera abantu, turuhura imitwe y'abantu baba bashavuye canke bari mu biringo bitameze neza. Uyu rero akaba agize umugwi wa Agaco Team. Agaco Team rero usanzwe ari umugwi ukina comedy, utugenegene hano mu gisagara ca Bujumbura muri Buja Gihosha. Reka rero mukanya twumve byinshi kuri we, ndamuhana ikaze hano muri PITV. Bimeze gute muraho, bimeze gute? Tumeze neza, turashima Imana. Kubisanzwe ku bantu boba batabazi bovuga ati muri bande? Ni Mr. Karu, comedian aka Karungo karuhariwe karahabutaka, Metre Gafunguzi Senga Boy. Yes, bakunzi ba PITV, turi kubona umuntu afite amazina menshi cyane, ariko ku izina rizwi ni Mr. Karu. Ya Mr. Karu, iyo bavuze Mr. Karu, iryo ni izina rimeze gute mu majambo make? Mr. Karu ni izina rivunaguye, niko novuga mu Kirundi, abbreviation mu Gifaransa. Nyazina rikaba rifise isiguro, ni nk'iritazirano. Keshi ndimo ndakina cyane ndimo ndakora kira kintu cyose bavuga ati we uri karuhariwe. Umva maze kuba karuhariwe, si beshi baca bumva ko mengo bo mpamagara ngo we karuhariwe. Ariko je cyane numva mengo mvuga we karu gusa. Mu bajene karurira babangukira, mutama yivugiye karu abayihereje kira muntu wese. Yes, bakunzi ba PITV, mwamaze kumva inkomoko y'izina giwe Mr. Karu, karuhariwe. Yes, Mr. Karu usanzwe ugize umugwi wa Agaco Team. Agaco Team rero n'umugwi umeze gute kubatawuzi? Twizera yuko ni umugwi ukiri mushasha, ukora gute, bimeze gute? Sinavuga ko ari mushasha cyane, kuba turamaze igihe n'ahatari kinini cyane dukora ibikorwa byacu. Numugwi sijenda ugize jenyene canke sijenda ukuriye, novuga tumo turaraba. Numugwi ufise abamambre, ufise abawurimwo, ufise abakinyi, umaze no gukora ibikorwa. Ariko je ndi umwe muri bo, n'abandi naho bitashobotse ko baboneka, ngira ikindi gihe bazoboneka bivanye n'umwanya baba barimo n'ibintu baba ngo barakora. Mwavuze yuko haciye igihe mutanguye gukora, ni nk'ikiringo kingana gute? Navuga umwaka uri murahera, kuko twatanguye muri 2020 mu ntango. Rero ibikorwa byanyu tumaze kubona igikorwa kimwe aho mwakinye comedy ya le 8 mars. Hoba hari ibindi bikorwa mumaze gukora? Ibikorwa ni byinshi cyane. Novuga kuri platform zacu, nko kuri Agaco TV Comedy kuri YouTube na Facebook, aho niho tumaze gushira ibikorwa byacu byinshi. Mbese nubu turacyashyaho kubera ibikorwa turacyabifise. Umuntu rero abashaka kubona ibikorwa byacu direct araja mu phone yiwe muri YouTube akandika Agaco TV Comedy. Aho rero acabona ibikorwa byacu byinshi, yaba ijya comedy nyene umaze kubona, yaba n'izindi zishi zitandukanye, yaba izo twakoranye n'abandi mumaze kumenya ku mazina atandukanye, yaba izo twikoranye kuri Facebook no kuri YouTube ziriko. Musanzwe rero mugizwe n'abantu bangahe muri Agaco Team? Nukuri mvuze ngo mvuge igitigiri, nobambeshe kuko
twebwe imiryango yacu ntiyugaye uje werekana impano turakwakira hanyuma tugakorana muri bwa bumwe n'urukundo. Mwakira ko abantu bafite impano ya komedi yonyine? Harimo abadanseri abashobora kuba abadofe n'abadofine mu bintu bya mariage, ngira ngo amafoto ariko kuri Fibi twagiye kugira ibintu by'abadofe. Hariho na turimo turakira n'abantu, turimo turategura na filime. Uje ufise ide ya filime turakwakira tukavuga ati icara ngaho turondere uburyo Imana niyabikora tuzokore ifilime. Ndibaza yuko abadukurikira bavuga ati bumvise agaco team ntabwo ari komedi gusa ahubwo hari n'ibindi bikorwa biharangurika. Novuga sukuvuga ngo hari ibindi bikorwa biharangurika direct ariko biri muri vision. Kuko uvuze ko twatanguye kubirangura wocu nsaba ati ivyo bikorwa mwaranguye biri he, ariko novuga ko turi muri ntuzeya basi muri vision turabibonamo ko tuzobikora naho tutararonka ntuzeya novuga ubufasha ariko turizera ko Imana izobikora kuko Imana ikorera igihe urabizi. Yes, reka rero tugaruke kuri komedi mwakinye ya le 8 mars, twabonyemwo inkumi n'abandi basore mwakinanye. Intumbero y'ijya komedi, ubutumwa mwashatse gutanga ni ubutumwa nyabaki? Ijya le 8 mars yasohotse kuri no le 8 mars nyene ya 2023 direct. Twamo turatanga ubutumwa kuri bajya ba mama bamwe sinovuga bose, hagera ujya munsi bakaca bafata uburenganzira burenze ubwo bari bafise, mbese bigabakoresha n'amakosa. Bamwe bakaca bagenda ntibagende no muri uwo munsi mukuru, mbese bakaca bigira mu vyabo kandi bakaca bashaka kwiganzira abagabo, kandi Imana yavuze ko umugabo ari we mutwe w'urugo. Hanyuma twarayerekanye ko umugore ashobora kugenda yambaye impuzu ziwe avanye muhira, ashitse mu kayira akishanja akaca yigira mu bindi. Agarutse kubera yanyoye agacupa kiwe yaborewe, umva bica bibinduru hagati yawe n'umugabo. Wavuze yuko mumaze kugira komedi n'abandi bantu ama featuring, ubu batubwira bakomeye muri komedi hano mu Burundi? Ego no bavuga kuko niho no bavuga wo babona ku mbuga, ariko reka ndabavuge. Twarakoranye n'ujya komanda kabateri rutwe gikarato muramuzi. Turakorana na Yasoni official ujya mu komedie. Turafise n'ibindi biganiro n'abandi ba timu mutima, turafitanye ikiganiro n'ujya Tishado kugira ngo vuba bikunze Imana idushoboje, kuko ivyose ni Imana. Tuzokorana n'uyundi n'abandi ntakwirirwa ndavuga kuko ibintu biri mu migambi keshi na keshi usanga ari hatari. Yes, bakunzi ba PITV ndabibutse ariko turi kumwe na Mr. Karu, umwe mu bagize umugwi wa Agaco team ukorera ngaha muri Buja Gihosha, basanzwe bakina ama comedy atandukanye. Yanavuze kandi aho mwosanga comedy zo kugira ngo mushobore kwinezereza. Yes, Mr. Karu, mu Burundi industry y'umuziki ihura n'ibibazo bitandukanye, kandi twovuga yuko na entertainment muri rusangi irahura n'ibibazo intambamye zitandukanye, aho benshi bidoga ati turakora ibikorwa ariko ntabwo tubona akunguko, nta gasabone tubironkamwo. Mwebwe nka Agaco team ntabwo bamufise yuko mushobora guhomba canke mushobora guhura n'intambamye zo kubura ukuntu mushobora gushika kwihangiro ryanyu? Reka hahombo washoye imitahe mtama hahombo washoye imitahe, icyo ni kimwe. Ikindi twebwe ntidusohora imitahe direct ngo tugira tuyigaruze, ahubwo dusohora imitahe kugira ngo nihagera igihe izogaruka izoza ari myinshi. Ni nkuko wogura parasera ukagura amatafari ukagura isima ukavuga ati reka je nzubake ninazoyiheza
nzorondera abapangayi hanyuma amafaranga nasohoye nzoyarekipere mu nyuma umva turacyubaka ariko entre ta naho tucyubaka umuntu atwikozeho turagenda tugaca agafaranga hanyuma umuntu akaraba ko abaho. Yes, Mr. Karu, comedy ziratandukanye. Hariho comedy nka ziriya zaba kigingi ba performing imbere ya stage. Yes, n'izindi namwe mu performing nkuko mukora ibikorwa abantu bakabona ivyo mwakinye. Zijya bakina nka bakigingi mwebwe murazishoboye? Neza cyane mbese itariki mundu yahera sinzi nibagiwe gatoya twari muri gutwenga n'umuti twamo turateramisha abanyakinama hajya bukirasazi twamo turagira stand up comedy nk'ijya kigingi neza diregite nukuvuga turagenda tukaperforminga nyene tugatera abantu inkuru bagatwenga bakaryoherwa muri stand up birakunda turateramisha. Kumbere rero abakunzi bacu baravuga ati yo ducishiza ko gato kugira ngo tumwumve Mr. Karu tumwumve rero ariko araperforminga kumbere barafise inyota n'inzara yo kumva ijwi ryawe uri kura performinga rero sinzi ko bacishiriza akantu gato gusa nabo baryoherwa. Mu bisanzwe uramfatiranije mugabo nk'umuntu nyene umu artiste niko novuga simbura kunigombora neza dufate akarorero mu mwanya mutoya uraza gusubira kumbaza. Yes, kumbere rero mu mpera uraza kutubwira byinshi rero ibikorwa nk'ibi biragira management abantu babifata mu mugongo kugira ngo bishobore kubandanya bikora neza mwebwe management yanyu murayifise bimeze gute? Twebwe nta management dufise nicyo bituma twavuze ati turose ubufasha tuzokora zishi birenze ivyo twimagine kuko muri make twebwe nkonka agaco team twayikreye kubera tubona impano dufise numugra wanje novuga ko ari we ankuriye yitwa Fieti Radio Kimamara niryo zinakoresha muri comedy niwe ya crée icyo cyumviro arabona kununda gikunda no kuntu nkunda gukurikirana ibikorwa by'abandi no kuntu nkunda kuvuga akantu akabona abantu bese barasetse kandi ntarimo ndakina avuga ati none twubake natwe ka platform kacu turabe kuno byogenda twakubatse uko nyene atamuntu aturondeye mu nyuma uwadukunda yaraza akifatanya natwe bivanye no kuntu tubona bishoboye n'uwundi akifatanya natwe bivanye no kuntu tubona bishoboye hanyuma turagira umugwi ariko nyuma yaho twariyumviriye ati nukuri tworonka management canke ubufasha umwanya n'umwanya twova hano tugashika handi ariko imbogamizi canke ikitubangamira nuko muri bwa buryo bukeya bwacu tutanafise sinokwiyemera ngo dufise ngo uburyo ngikini dukora hajya nyene dugeza cyo gituma nibikorwa udasanga ari byinshi cyane ariko twebwe ku bwacu ibyo dufise nivyo tuba dushima muri uwo mwanya. Yes, katugushimire cyane Mr. Karu ku byumviro byawe byiza bidasanzwe kandi turabona yuko muri ko murakora kumbure ivyo wasavye abariko baradukurikira abari mu Burundi muri Afrika Iburaya Amerika bumva yuko boshigikira ibikorwa nk'ibi kumbure bamaze kuvyumva bazogira nk'ico bakoze. Yes, nuko rero mu kurangiza kino kiganiro cacu wanavuze intambamye muhura nazo tubwire rero agaseke mwoba muriko mwitegurira gushira ku mugaragaro abakunzi banyu abakunzi ba PITV kugira ngo bazoshobore kukaronka kukabona kameze gute byifashe gute. Twebwe turafise video nyinshi tutarapostinga ahubwo icyo novuga umuntu wese adukurikira canke akurikirana Peace International TV yo kwama yagiye ku mbuga zacu kuko
turapostinga vendredi kila vendredi keshi turapostinga video ego. Yes, rero tugushimire cyane kuba washoboye kwitaba akamo kacu kumbure mukanya mu guheraheza ka kantu watubwiye yuko usa kutugirira ideni uraza kugishura. Yes, rero tugushimire cyane kuba washoboye kwitaba muri PITV. Twizera yuko n'ikindi kintu twabatuma ko muzoshobora kwitaba akamo kacu no mu kindi kiganiro kizokurikira. Ubwo rero timu yose izoba ikwiye kugira ngo tushobore kwidagadura, twiyagure, tuganire byinshi kubijanye na comedy n'ukuntu ishobora gutera imbere hano mu Burundi. Vraiment turahari ni nana nubu naho byagoranye twiyarangije turahashika n'ikindi gihe turahari kugira ngo tubamenyeshe byinshi canke etape tuba tugezeho muri uwo mwanya, kuko ko uhagenda haca umunsi niko usanga umuntu yateye iyindi ntambwe, hagiye atera intambwe yo gutera imbere canke yo gusubira inyuma, byose bibaho mu buzima. Yes, nkuri bakunzi ba PITV mwari kumwe na Moses Angelo. Aha niho turangirije kino kiganiro cyacu, twari kumwe na Mr. Karu, umwe mu bagize umugwi w'abakomedie hano mu gisagara ca Bujumbura muri Agaco team. Reka rero muryoherwe n'aka kantu agiye kubasangiza mu mwanya muto. Bye bye. Yes, bakunzi ba Peace International TV, bakunzi banje muri rusangi nka Mr. Karu comedian aka Metre Gafunguzi, Karungo karehariwe karahabutaka Senga boy, bakunzi ba Agaco TV canke Agaco team muri rusangi, ndabashimiye cyane, ndababwira ko mwasavye ko ndabakinira aga sketch gatoya reka ndababwire mwamwe mu muraryoherwa, sinisangize ibintu jenyene. Mu kanya gato akanya gaheze shiri wanje hejeje ku telefone, wumve antelefona ku mayinte yiwiwe tena ambwira ngo arankumbuye. Ndavuga ati aho ni sawa kunkumbura, ati none sheri no ushobora kukuririmbira? Ndavuga ati yo my dear, ndirimbira nanje numve basi ko yana nkiri ku mutima cyo kururuka nimba cyari cyuriye. Sasa acaravuga ati sheri tegugutwi, cyase ntegugutwi kumwe ntegabiri, ndakumva vuga. Aratangura ngo bana biwacu nta cica nkirungu. Aho ndimo ndumviriza rero nta cica nkirungu, nta cica nkirungu. Ndavuga ati sheri wahejeje? Ngego nahejeje. Tunone sheri ati kundirimbiye bana biwacu nta cica nkirungu, muri abo bana biwanyu jewe ndimo, tumva utamurandenganya to ya vrema kameme. Ti basi niho no bandi mu bana biwanyu kuvuga ngo nta cica nkirungu, ti uramaze kwirigwa ubusa wumve rimwe basi, ti zamurabanza muyumvira imbere yo kuririmba. Tinone nta kuntu wogira remix basi ukandirimbira ati sheri wiwanje nta cica nk'inzara. Aho basi navyumva ko atacica nk'inzara nimba ari demene vise nka kugira depo kuri mikashi mugogo nta cica nk'irungu. Icyantangaje rero, icyantangaje cyagiye kuntangaza ni kimwe, yaciye ankupira caramboroka. Aho nakoze ikosa wo kwandika muri commentaire kuri Peace International TV canke ukaca kuri Agaco TV ukambwira ko namubeshe. Ushobora no kudusanga ku nimero WhatsApp 62 34 19 09 ukadushigikira canke naje ukanshirira agafaranga kuri mikashi kugira ngo ushobore kwiyungunganya. Merci beaucoup. Peace.